Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ukaba utarapyonda kuri sabone, akari kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yariko arakirwa n'abategetsi ba Zambia, abarundi batari bake nabo bariko barafatwa n'igipolisi i Lusaka bagakorerwa amabi atagira izina, aho bavuga ko rwose aho ibintu bigeze uyu munsi bigeze ahantu habi cane, bakemeza ko Ndayishimiye ataco ariko arabafasha, kandi bakemeza ko Ndayishimiye rwose wamengo ntacyo yaje gukora muri Zambia, kuko agatotezo kamaze igihe kakorerwa abarundi bari muri Zambia kabandanije akimara gushika muri ico gihugu. Perezida Ndayishimiye ariko aragendera Zambia kuva ejo haheze. Akunguko kazoba akahe ku barundi bariyo muri icyo gihugu mu gihe babandanya gutotezwa ndetse no guturubikwa n'inzego z'umutekano. Zambia ni igihugu kirimwo abarundi batari bake, ariko imyidogo y'abarundi ni myinshi cyane muri kino gihe, aho muri Zambia hariho abarundi binjira muri Zambia bafise ibyangombwa byose ku bupaka bakabareka, ariko bamaze kwinjira gato bagafatwa n'igipolisi. Hariho abarundi benshi binjira muri Zambia kurondera akazi, maze gushikayo ibyangombwa bigata igihe. Aho ni benshi kandi barafise ibibazo byinshi. Hariho abarundi bashoboye gushinga imizi muri Zambia bafiseyo amaduka canke badadariza mu maduka yaho. Abo biracamwo bagahura n'ibibazo by'umutekano, bamwe bagafatwa giturumbuka bagapfungwa, abandi bakanyagwa ibyabo, hari n'abicwa. Abarundi bahura n'ibibazo muri Zambia basa nuko atawubanezwe, ntibagira gitabara. Mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko araganira n'abategetsi ba Zambia, yoraba akagaruka ku bibazo by'abarundi muri Zambia. Ntaje kwitwararika gusa ingene ibifungurwa byaguzwe na Anagesa byoja gutabara abo muri Zambia, ariko akihoza ico kibazo c'abarundi bari muri Zambia, haba ibijanye no korohereza abarundi bijarayo kurondera akazi no gutangura imigambi y'iterambere, haba ikibazo c'abapfungiriwe mu busho bwa Zambia kubera impapuro zataye igihe, haba n'ikijanye n'umutekano w'abarundi muri Zambia. Abatwara Uburundi barivugira ko atakazi bagifise baha urwaruka, kandi baryoherwa no kubona abarundi baba hanze bafasha mu iterambere ry'igihugu n'imiryango. Ni byiza ko leta nayo yokwitwararika abarundi iyo bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo itabare abarundi bariko baricwa, abandi bagafatwa nabi cane, abandi bagapfungwa, ariko bikaboneka neza ko ntaco na leta ikora kugira ngo itabare abo barundi baba bari mu kaga gakomeye cane. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yariko arakirwa n'abategetsi ba Zambia, abarundi batari bake nabo bariko barafatwa n'igipolisi i Lusaka. Ibi byababaje abatari bakeya. Iki kintu cababaje abarundi baba i Lusaka muri Zambia, kubona perezida wabo yakirwa ariko abarundi bagaca babandanya gufatwa nabi cane. Umwe mu barundi baba i Lusaka yanditse ati: "Mwaramutse, aya masaha nyene abajejwe immigration muri Zambia bariko barafata abantu. Mbere bafashe abarundi benshi. Abarundi bafatiwe cane ku maranguriro mu bice bya Kanyama kw'ihoteri y'umunyarwanda bita Patrick na Robert.
hamwe no kuri Sebo muri iyo karitsiye nyine. Ubundi twari twizeye ko saa munani twitaba inama y'umukuru w'igihugu aza kugirisha abarundi, none imitima yacitse, hariho abataza gushobora kumwitaba. Ni ukuri turababaje kubona badufata ku munsi bazi ko n'umukuru w'igihugu cyacu ari ngaha. Twabonye baryohewe ngo abazaniye amatoni 500 y'ibifungurwa aje kubagaburira. Ntibazi ingene abarundi barushe mu kubironka, ariko aho natwe bodufasha neza bakabandanya kudutuza. Ni ukuri turifuza ko ico kibazo cacu perezida wacu yogera akiyage na perezida wa Zambia kugira umutekano wacu wubahirizwe. Nimba ari amakori bakeneye tubakozoyatanga, mugabo bareke kuguma badufata badupfunga kandi badupfungira ubusa biboneka ko ataco tuzira. Ibibazo nibyo abarundi bari muri Zambia bibaza kugeza aho bavuga ko badashobora no kumva ukuntu batotezwa kandi umukuru w'igihugu yitwa ko ahari, kandi bakemeza ko byose biriko biraba arorera ntagire n'ico avuga muri ibyo bibazo bitandukanye biriko birakorerwa abene Burundi mu gihugu ca Zambia, mu gihe ibyo bavunikiye n'imiryango yabo yabibazaniye, ariko bo ntibitwararike ineza y'abarundi bari muri icyo gihugu cya Zambia. Perezida Ndayishimiye yaraye yijeje abarundi baba muri Zambia ko ibibazo byabo bigiye gutora umuti, aho yahura na bamwe muri bo. Ejo haheze i Lusaka, Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaganiriye na Perezida Hakainde Hichilema ibijanye n'ingorane abarundi bagirira muri Zambia, harimwo ibyo gupfungwa by'agasakisaki ngo ntibafise ibibaranga. Ndayishimiye avuga ko ikibazo kizobandanya kuganirwa, ariko rero n'ejo nyine abarundi batari bake barafashwe barafungwa aho i Lusaka muri Zambia. Womengo kuba yaravuze ico kibazo kwabaye kukubita agati mu ntozi. Umunsi w'ejo wari mubi cane ku barundi baba muri ico gihugu. Benshi biriwe banyegeye mu gihe bariko barahirwa buhogo kugira ngo bafatwe. Ibi byose bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga rwose ari remetanya rikomeye cane, kandi bikerekana ko ibyo yavuze nta kuri na guke kurimo, kuko biratangaje kubona avuga ko yaganiriye ikibazo cy'abarundi bari muri Zambia, ariko aho kugira ngo gitorerwe igishu bikaboneka, ahubwo yabona icyo kibazo cyabaye kirekire gusumba uko cyari cyifashe. Akaba ariho benshi bahereye bavuga ko rwose ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bidakwiye kwihanganirwa n'abarundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwavaho, kuko ntaco buriko burafasha abarundi. Mu gihe leta yananiwe kurangura igitoro gikwiye, hama igaca ihadabu abagitondeye aho bacumvise, ngo bigaragaza ko leta ya Evariste Ndayishimiye itanezerejwe n'abanyagihugu irongoye, kuko ataco idakora ngo ibananize. Ni ukuri iyi leta irananiza Abarundi ku rugero rukomeye cane, kandi bikaboneka neza ko byose biri mu ntumbero ndetse n'umugambi wa CNDD-FDD wo kugumya guturatuza abarundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko iyi ntwaro isezererwa hakiri kare. Uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu barenga 37 bishwe mu ntara 10 zimwe mu zigize igihugu muri uku kwezi kw'indwi twaraye dusozereye. Muri bo harimwo abakenyezi 7 n'umwana umwe. Ibi ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko ubwicanyi buriko burakorerwa abarundi bwamaze kuba umurengera. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko iyi leta ihari yasezererwa, kuko itanezwe abanyagihugu, ahubwo ari leta iri kwikwegera ko, kandi bikaboneka neza ko ari leta idashimishwa no kubona umurundi abayeho neza, ahubwo nyabona ishimishwa no kubona umurundi ariko araturatura. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ibintu bitoroshe, kandi bikaza byerekana ko ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barenga 40 bakorera mu gisata c'ubuvuzi, harimwo abasirikare 19 ba leta zunze ubumwe za Amerika, nibo basozereye
kuri uyu wa gatanu ibikorwa byo guhanahana ubumenyi bari bimazemwo indwi zirenga 2 mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Ubirongoye amenyesha ko bakoreye mu bisata bitandukanye harimwo kuvura amenyo, kubaga, kwitaho indembe n'ibindi. Marike Nimburanira asigura ko ari akunguko ku gihugu kuko na cane baharonkeye ubumenyi bukwiye bubafasha kwitaho neza ababitura. Yibutsa ko atari ubwa mbere imyimenyerezo nk'iyo iba. Intumbero yayo ni kugira bateze imbere ubumenyi bw'abaganga bashobore gutanga ubuvuzi bwiza no kwitaho ababitura. Kubibaza ko ibyo bitaro ari byo byaronse ubumenyi, muganga Nimburanira abishura ko nabo bafise ubumenyi batanga. Aha atomora ko Abanyamerika bakeneye kwigira ku Barundi ingene bakora bagashika ku bintu bishimishije kandi bakoresheje uburyo buyabaye. Abarundi nabo babigirako ubuhinga bwo kuvura ubu bongereza ku bwoba bari basanganywe. Ibi nyene bikaza byerekana ko ari byiza kandi bikerekana ko rwose ibintu biriko biragenda neza. Narirya abatari bake bemeza ko igisata c'ubuvuzi naco gisa nkaho kigeze ahatemba muri kino gihe kuko ntago amafaranga yo kurangura imiti akiboneka. Izi zose zikaba ari ingaruka z'ibura ry'amafaranga mvamakungu amaze igihe yari mu gihugu c'u Burundi. Akababaro k'abahoze ku rugamba bategetswe kuguruza amakonte muri banki ariko byaranse ko batunganirizwa. Abahoze ku rugamba bari mu babaro kenshi bivanye n'ubuzima bubi barimwo bavuga ko batitaweho nk'uko byategerezwa. Bashikiriza ko bababajwe n'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2021 ryanse ko rija mu ngiro kugira batunganirizwa. Abahoze ku rugamba bamenyesha ko bategetswe kuguruza amakonte muri banki ya Posta ariko naho nyine ntibigeze babwirwa ikintu kijanye n'ayo makonte ico azokora. Bamwe mu bo twayaze babibona ko nko kugomba kubasamaza kuko n'ababaserukira ataco bigira bababwira. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha kugira itegeko yateye ko umukono kuwa 18 ukwezi kwa 11 2021 rishirwe mu ngiro. Bibutse ko umushikiranganji wo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba yari yemereye ko abo bahoze ku rugamba ko bagiye gutunganirizwa vuba, aho yari mu kiganiro caremeshejwe n'abashikiranganji ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 10 2023 ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntagagacira ibyerekana neza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane kandi bikaza byerekana ko ibintu bimaze kuyangara ku rugero rukomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko ibintu byamaze kurenga umurongo. Amakuru yacu tasozerere ku nkuru iriko iravugwa mu bihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD, aho umwanya wari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi kuko abatari bake baremeza ko Ndayishimiye yamaze kwica igihugu, bagasaba Abarundi kubafasha bagafatana mu nda amaze bakikuraho iyo ntwaro ya Ndayishimiye. Ariko nanone bikaba bivuga ko ibintu bitoroshe na gatoya kuko Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigezeyo ibyo bihangange bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Abanywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane azaba agezweko ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi.